cyane ndabaha n'ikaze mu kiganiro c'amagara meza aho musanzwe mubizi ko tuganira ku ndwara zitandukanye tukaraba uburyo zifata uburyo twozirinda ndetse n'uburyo twoshobora kubana nazo aho hose mukaba mubizi neza ko kenshi tugerageza kurondera inyishu kugira turabe ukungene benshi muri twese dushobora kubandanya tumerewe neza dufite amagara meza. Uti rero uyu munsi tuzakuganira kuki? Uyu munsi tuzakuganira ku kintu kidasanzwe aho kenshi tumaze kubona neza ko tuvugana tuganira ibiganiro byinshi n'abadoktori n'abaganga mu ndwara bakaga ku kintu kijanye no gufungura neza, ariko umuntu kenshi ntatahure gufungura neza mbega bimeze gute. Rero uyu munsi tubaza kuganira ku bijanye n'ivyo byose ahuza kubica irya nino tubifashijwemwo n'umukenyezi ndetse asanzwe ari n'umuhanuzi mu bijanye n'amagara meza na cane cane ku bijanye no gufungura neza. Magi Kwizera ndabaramutse cyane ndabaha n'ikaze. Murakoze cyane ndabaramukije mwese n'abariko baratwumviriza. Yego nkuko rero mpejeje kubivuga uyu munsi tuzakuganira ku bijanye no gufungura neza, ndetse turamaze kubona neza ko umuntu afunguye neza afise ico biza gutanga ku bijanye n'amagara meza. Tugerageza rero kwinjira mu kiganiro, mbega umuntu avuze gufungura neza bisigura iki? Urakoze cyane. Mbere ko tuja mu kiganiro nagira tubanze dusigure gatonye intumbero y'ikiganiro natajewe ndagitumbereza. Gufungura neza ni ikintu gikenewe ku muntu. Hariho ukuntu rero abarundi kenshi tutitayeho ibintu byo gufungura neza. Navuga nti burya igihugu cyose kirafise imico myiza n'imico mibi. Mu mico mibi rero twe dufise abarundi turagifise, kuko usanga umuntu ariko aravuga ngo ntawe uvuga ibyo kurya, ntawe urazi umutima akunda, ugasanga rero tuko turabishira imbere. Ni ikintu gikenewe rero cyane, si no ku muntu gusa, ikintu cyose kugira kibeho giteza gufungura. Igitego kugira kibeho bateza kugaha intabire. N'imodoka igende bayiha essence, ikintu cyose rero kirakeneye gufungura kugira kibeho congere gikore. Umuntu rero wewe mu bintu Imana yaremye nico kintu giteza gufungura, kuko gifise n'ubwonko n'ibikorwa byinshi. Nico gituma rero gufungura bifise ikibanza kinini cyane ku muntu. Bavuze rero ati gufungura neza ku muntu harimo ibintu novuga bitatu. Hariho kuraba imice y'imfungurwa ibikenewe, mbega umuntu yofungura gute, mbega umuntu yofungura ryari, mbega kugira ibintu umuntu yafunguye bimutembe neza yogira iki. Ivyo rero ni ibintu bija hamwe kugira ngo umuntu avuga ati nafunguye neza. Ego murakoze cyane, ndetse n'ubumeguye intangamarara idasanzwe ku bijanye na kino kiganiro, aho ndabasaba kubandanya mugumana natwe muri kino kiganiro, kuko no ku biganiro bizokurikira tuzoshobora kuza turiga ku mice imwe imwe, ariko uyu munsi twaba tuza kubivuga mu buryo bwa muri rusangi kugira turabe neza na neza. Rero mwavuze neza ko gufungura neza no kuraba imigwi na kangaho umuntu aba yafunguye. Rero nk'imigwi kenshi turayiga tubiheruka tuvyiga, ariko kubiba mu vy'ukuri ugasanga ntibijanye. Ego cyane. Hari imigwi itatu nkuko mwama mwavyumvise. Ifungurwa novuga imigwi ikomakomeye ni itatu. Hariho umugwi wa ntanganguvu kugira mwumva ariko ari kuronka inguvu. Hariho umugwi wa ndemamubiri. Umubiri kugira umuntu abeho hategerezwa uraremwa. Umuntu ugira kure ateza gufata ndemamubiri kugira ikingira ingwara ateza gufungura ndemamubiri. Hakaba rero n'umugwi wa nsanganyangaburo, bivuga yuko rero irya tuba twafunguye irya ntanganguvu irya ndemamubiri kugira bidushoke neza bishobore gukora neza mu mubiri, utegerezwa gufata nsanganyangaburo. Nsanganyangaburo nayo irimwo iki? Irimwo ivyamwa, irimwo n'imboga. Ivyo rero muri nsanganyangaburo harimo ico bita amavitamine n'ivyunyunyu, arivyo bita les sels minéraux mu Gifaransa. Ndetse mugiye muciye muvuga muri bimwe bijanye na nsanganyangaburo, ariko ku bijanye ntanganguvu nta burore mwagiye mutanga. Ego cyane nivyo. Muri ntanganguvu harimo navyo nyine bafise imice myinshi. Hariho ibi vy'amafu, hariho ibiri mu novuga nka tubercule mu Kirundi, novuga ni nka bijumbu, ibiraya, tuvuge n'ibitoki. Donc vy'amafu harimo ubugari bw'imyumbati, bw'ibigori, hariho umuceri, harimo rero n'amavuta. N'amavuta nayo tuyashira muri ntanganguvu. Amavuta ari amaoki, amamesa, amavuta yose aja kongereza muri ntanganguvu. Nibaza bikuru muri ntanganguvu n'ivyo. Harimo n'isukari, ku rugezo runini cyane. Gira tuja tubandaniza ko na ndemamubiri, ko nawe sinatanze uburorero. Muri ndemamubiri naho harimo imice ibiri.
hariho ibiva mu biterwa hariho n'ibiva mu nyama mu bikoko. Ibiva mu biterwa byo bita legumineuses mu gifaransa harimo ibiharagi, harimo ubushaza, harimo isoja, harimo ibiyoba. Ibyo ni uburyo twotanga mu bimera. Mwazi mu Burundi turakunze gufungura cyane cyane nk'ibiharagi, ubushaza, isoja, ibiyoba. Ibyo biri muri ndemamubiri mugabo biva mu biterwa. Hakaba rero n'ibiva mu bikoko ari byo bifise ndemamubiri ku rwego rukuru cyane. hariho amagi, hariho indagara, hariho inyama, hariho amata, hariho amafi. Birya bintu byose bitanga inyama, bitanga amata, bitanga amagi, ibyonya ni mu gice cya ndemamubiri kiva mu bikoko. Ego murakoze cyane, mwatanze uburorero k'umugwi umwe ndetse tubandaye mwavuze ku kijyanye n'isukari muri ntanganguvu. Benshi turakunze kumva ku isukari atari nyinshi cyangwa usanga twayifashe ku rugezo rutari rwiza cyangwa umuntu ntamenye urugezo rw'ukuri. Mbega muvuze isukari muri ntanganguvu umuntu aca atahura ko yifata ku rugezo rwayo. Ego twavuga yuko isukari nabwiye ko hari intanganguvu ku rugero runini cyane, nico gituma tuteza kuyiyubara bivanye n'imirimo y'umuntu hamwe n'imyaka yiwe. Umuhungu w'umusore canke inkumi, umuntu yirirwa ararima, umuntu afise inguvu arashobora kurya isukari uko yishakira ngo ntarenze urugero. Nta kibi bifise uko biramutuma agira inguvu akirirwa arakora ata kibazo. Ubwo nk'umuntu adakora imirimo myinshi, umuntu akorirwa yicaye mu biro, umuntu yirirwa aratuna kamera ngaho canke yirirwa atanga ibiganiro, canke umuntu atakora ibintu bituma akoresha inguvu nyinshi cyane, nukuri naho yoshiramo agasukari ntiyoreza nk'utuyiko tubiri, kuko ku ruhande y'isukari ari ibindi aja gufungura kandi birimo isukari nyene. Kuko iyo tuvuze isukari tuba dushaka kuvuga ntanganguvu. Ntanganguvu imesure donc urugezo rwayo, igipimisho cacu bacabo n'isukari. Novuga yuko biragoye gusigwa mu kirundi mugabo ngira amavyumva yuko intanganguvu ibitanga inguvu biri mu byo dufungura ni isukari. Isukari rero ntiri muri rya sukari ya sosumo gusa, biri no muri bya bifungurwa nabahaye biri mu mugwi wa ntanganguvu. Nico gituma rero isukari bahanura yuko umuntu kuko nikongeramo, urumva uba wasanzwe wafunguye ibiri mu isukari, iyo wongeyemo rero ntiwokongeramo byinshi kuko ibaye nyinshi nayo si nziza mu mubiri. Yego cyane, murakoze cyane, ndetse murasigura urugezo umuntu akwiye gufata w'isukari, ndetse bivanye n'umugwi umwe, bivanye n'imyaka, bivanye n'akazi umuntu aba akora. Nibaza ko n'ivyo nabyo tuzogenda turavyongera ko mu gihe tuzorabira hamwe nk'igifungurwa iki canke kiriya, ingene umuntu yogifungura bivanye n'ubuzima bwa misi yose. Ego twavuze ubwoko canke imigwi imwe imigwi isanzwe ihari y'ibiribwa, rero umuntu akimvira ati mbega umuntu wo gufungura ntakwiye gufungura kangahe nko ku munsi. Mbega ivyo byose birakenerwa kuko dusanzwe tuzi twarihaye ibintu yuko mu gatondo turazi ivyo dufungura, saa sita turazi ivyo dufungura, ariko ugasanga navyo rimwe rimwe ntibijanye cyangwa usanga hari ivyo tutashize mu vyari bikenewe. Imbere yuko rero tuvuga ivyahe umuntu akwiye gufungura nka kangahe ku munsi. Urakoze cyane kuri ico kibazo kuko ni nkoramutima. Nije no mu bituma nza gutanga ibiganiro nk'ibi, ndashaka gushira akatuzo kanini cyane kuri ico kibazo, kuko ni bimwe nakubwira yuko biri mu migenzo yacu yuko abantu bavuga ngo ntukaraze umutima kunda, ntukavugira indya. Ugaca usanga rero mu gufungura avuga ati sikaze Imana afunguye, mugabo ntiyiba muri bimwe nababwira bihambaye mu gufungura neza ko twahereye ku migwi y'ibyo dufungura. Aca nababwira nti nuko twovugana n'igihe dufungura, n'igihe twofungura, kangahe twofungura. Mu mategeko rero yo gufungura neza umuntu ateza gufungura gatatu ku munsi. Umuntu asanzwe, umuntu akomeye atafise ikibazo kindi ateza gufungura gatatu ku munsi. Ni ukuvuga mu gatondo, saa sita no mw'ijoro. Mugabo iyo bavuze ngo saa sita hari igihe wafunguye nka saa tatu, urashobora guca ufungura nka saa munani. Ni ukuvuga yuko amasaha atandatu. Ufunguye saa moya ugaca ufungura nka saa saba canke saa sita, saa munani, hama ugafungura mw'ijoro nka saa mbiri, saa moya. Niyo mategeko rero. Hanyuma rero murazi kenshi abantu barakunda gushira urwangara cane ku mfungurwa zo mu gatondo, bimwe byo kuvuga ngo ntukaraze umutima
gukunda ngo ubanza gukora imbere yo gufungura bijya rero tugira igihushanye ahubwo wopanga neza ukamenya icyo uzofungura bukeye kandi ukamenya yuko ari cyo wohera imbere yo gukora kubera uba ubikeneye cyane ijoro ni rininiya cyane mu mubiri wawe nta kintu kiba gisigayeho hanyuma ukeneye n'ingufu n'ibyangombwa byo kugira uje gukora ibikorwa byo ku munsi wose bivuga yuko rero uteza kubifungura mu gatondo mu gatondo rero umuntu ateza gufungura ijya migwi itatu nyine nk'uko twayivuze kuko ni ingorane niyo umuntu afunguye mu gatondo kenshi ahitana agatumbura ahitana agakombe k'icyayi agashyiramo isukari akiruka ngo yafunguye ngo mu gatondo ngo ntacyo ngo ibyo biramaze hari igihe ahitana icamwa akavuga ngo yafunguye mugabo mu mategeko yo gufungura neza mu gatondo niho umuntu akwiye gufungura ijya migwi itatu ku rugero rukwiye akabyitwararika hanyuma rero wakasura agafungura saa sita nayo agafungura ya migwi itatu twumva twayivuga no mu ijoro rero agafungura ya migwi itatu mugabo mu ijoro ukafungura ku bikenya atari byinshi cyane kuko ugiye kuryama ntuba ugiye kurima ntuba ugiye gukora ntuba ugiye gutanga ingufu nicyo gituma rero urushizemo byinshi kugira ngo umubiri wawe ntujye igikorwa cyo kuza kuyungurura byinshi mu ijoro no kujya kubipanga kuko hajya umubiri urakora ibintu byinshi hajya ntimwibaze yuko umubiri umubiri uri ngaho wonye hajya hari ibice by'umubiri biguma bikora mu ijoro rero umubiri byose bihamagariwe kugira kuruhuka kuko ubwonko buba wasinziriye ntibisaba yuko rero ntibisibiza ko ubwonko buca buguma bukora byinshi bupanga isukari nyinshi ndemaburi nyinshi bigiye byose ujyamigwe kuri itatu cyo bita alimentation équilibrée mugabo ku rugero rubayabaye ntufate ujye byinshi kuko ugiye kuryama ntugiye kurima umubiri ugiye kuruhuka cerveau ugiye kuruhuka aribwo bwonko mu majambo makenya rero umuntu afungura gatatu ijya migwi itatu ego murakoze cyane ndetse tugerageje kuraba n'imibereho iyo bisanzwe tubayeho tuzi ko mu gatondo by'ukuri abantu bavyuka biruka baronka ayo mahirwe bagahitana navuga umukate n'icayi ari icurange canke ari icamata umugabo ugasanga niko dusanzwe tubayeho nibwo rukurikirane ubuzima bwacu mbega ngaho naho nka muguma musanzwe mutahura neza kujanye n'amagara meza canke naho kujanye no gufungura neza ngaho ni umuntu akora gahaze ego haragahaze cyane nico gituma nico mu byazanye ngaha kirimo kugira ngo mpamagarire abatwumviriza yuko bakwiye gushira akamaro cyane umwitwariko ku gufungura mu gatondo hariho benshi bavuga ati tuba dufise n'ubukene tuba dufise iki rero kuronka ivyo byose mu gatondo saa sita mu ijoro naho nibaza kumenya ngo hoba nk'akagohe mu bagirira kuko ntibisaba ngo umuntu aba afise uburyo bwinshi bwo umuntu ashobora gufungura neza okay nivyo abantu ntibafise uburyo bwinshi mugabo ikibabaje giteye ingorane cyane cyane si uburyo bukenya buhari kuko bisaba yuko burya buke ufise umenye no gupanga kuko si ukuvuga ngo nuko wewe nimba ufise ikiro cy'umuceri uteza kukirya saa sita gusa menya yuko nimba bijya bikenya ufise menya yuko ukeneye kubifungura mu gatondo saa sita mu ijoro ugaca umenya aho ushira ingufu cyane mu gufungura ko wajya mu gatondo twebwe tubama tutitwararika niho hakenewe ico rero kumenya ibintu nico kintu gikomeye kuronka uburyo bwo gufungura naho nikindi mugabo gikenewe mu buzima bwacu no kubimenya iyo rero umuntu abimenye aramenya ngene abipanga kuko kenshi dukunze kubona n'abafise uburyo n'abafise ibyo bafungura batavyitwararika mu gufungura mu gatondo bavuga ko tugende kurondera reka birya birancitse mugabo umenye yuko ikintu gihambaye mu buzima ivyo byose wirukira amagara niyaza imbere ya byose banza rero yasanasane imbere yo kuja kurondera amaronko canke ibindi umenye yuko mu gatondo kugenda witunganije kuko nasanze abakera baturusha ubwenge cyane kuko kera umuntu yiyubashe afise umukenyezi mu rugo ntiyava muhira adafunguye muzobibaze abavyeyi banyu canke basokuru banyu nico kintu cerekana umuntu afise urugo ni ukuvuga nta muntu yava mu rugo adafunguye carazira mugabo urabona rero twebwe kugenda tugira ubwenge mu buzima bwacu bugenda busubira inyuma kuko twateza kumenya ikiruta ikindi naco n'amagara ego mubivuze neza
ndetse umuntu acagaruka hahandi ubunye benshi baravuga ati abakera bararamba ariko ubunye abantu ntibaramba benshi bagaca babishira ngo ni kubijanye n'ingene bafungura aho hambere ngo bafungura ibintu bifise akamaro vy'ukuri baba bafise imboga ntibazishora barazishira mu rugo bakazifungura ariko ubunye biboneka ko vy'ukuri benshi bavyuka biruka bagenda kurondera ubuzima numva umengo no ngaho naho turakwiye kuhigira cyane turakwiye kuhigira cyane kuko kenshi novuga ari ikintu citwa amaronko caradutumye dutakaza ibintu byinshi cyane amaduka homba ibikenewe kurusha ibindi kuko kera nkuko bivuze bafungura neza naco gituma baramba bafungura ibikenewe kandi vyangombwa mugabo twebwe ingwara dufise ubunya dufungura ibidakenewe ivyangombwa tukavyibagira niyo ngorane ndaguhe nkaka kandi ntituzi gupanga tumenye duti umurya akeneye iki kurusha uwundi abantu baca bishiramwo ngo barabizi burya ikintu cyose umuntu araciga byose birigwa canke ukabironka mu ndero wagiye uraronka mu byo dutanze gutanga ko indero no mu gwaruka mu bana tuvyara mu bana biga ntitubigisha ibintu cyane cyane byo gufungura turababwira ngo iby'isuku twabwira ibindi mugabo hari ikintu gihambaye kubabwira ngo dutegereza gufungura byangombwa kera rero umuntu wese yakura azi ko gufungura hari ibintu ateza gufungura akamenya ko hari ibizira kera barakubwiye bati wanyoye amata kirazira kurya inyama hariho abaca bavuga ngo ni kugira ngo uri kurasema inka wowe yasuka banka kurenza urugero muri ntanganguvu nico gituma nta muntu wa kera umutama tweho twaye abasoko nta muntu n'umwe twigeze tubona agwaye gute oya nta muntu twaye nta muntu kuko no munsi umuntu arashobora gufata akajya umurete mu gatondo aho ni yandema mubiri saa sita akarya inyama ku meza ubu n'ufise uburyo mwijoro agasubira kwiyongera n'izindi nyama akarya brochette akacarenza ko n'ibiyere urumva rero ivyo ni bya bindi byo gutamenya nico gituma usanga abantu rero ntabwo bashobora kuramba bafise ibintu birenze urugero mu mubiri ikibabaje nuko rero bamwe bari babikeneye ntibabironka ujya mu mupapa afise uburyo cyangwa umuntu afise uburyo ushobora gusanga ku mugoroba yihereje brochette zibiri umwana akamutanira ivyamwa umva tugira igihushanye umwana akeneye ndema mubiri kubera ni wagikura wowe ntugikura ni mufite imyaka 50 ntugikura urakeneye nyene ndema mubiri kugeza rubaye baye cyane mugabo umwana arakeneye ndema mubiri nyinshi kurusha wowe warukeneye kurya ivyamwa n'imboga mwosho usanga umwana ni ushira ivyamwa ugaca ku meza uvuga ngo ivyo vyamwa ni ivy'abana oya sivyo ahubwo ivyamwa ni ivy'umuntu akuze umwana akeneye za nyama wowe tujya ku mugoroba za brochette kugira kure hariho rero ibintu bimwe bimwe dukwiye kuja turashira mu migenzo yacu tugenda turiga kugira tuvavanure n'imico atari myiza ijanye no gufungura ko ngo bandabigaruka gufungura niwo mushinge w'ubuzima bwacu niyo mushinga ndetse w'amagara meza ego murakoze cyane by'ukuri nibaza ko umuntu wese ko aratahura kuko numva umengo turafise ukuntu twabicuritse nkuko mwagiye murabivuga ugasanga twavanze ibintu bitari bikwiye kuvangwa canke naho ugasanga bivanye n'umugwi umwe twagiye turabivanga ariko nababwiye ko mu gihe kizokwirikira tuzogenda turavuga ku mugwi umwe bivanye n'ingene n'ivyo umuntu ashobora gufata twavuze rero ko umuntu afungura gatatu ariko kenshi hagiye umuntu usanga yavyutse atevye yafunguye saa 5 saa 7 araza kugira mbega umuntu abakwiye kuko n'imiti turazi ko bakubwiye ati mu gatondo saa 6 mw'ijoro ahaba ari vyiza kubahiriza umwanya w'amasaha 8 mbe nko gufungura naho turafise umwanya two kubahiriza canke umuntu yumvise ati ndashaka akantu no guca yiruka agafata akantu gusa oya wowe warabikwikiriye cyane ahubwo ntubizi rwose nibyo umuntu we ariryamye akavuga atahumvyukira niba bari mu gatondo hajya abantu bazanye amasaha abantu bazi ubwenge cyane ikintu cyose n'amasaha yacu kuryama n'amasaha yabyo gufungwa n'amasaha yabyo ikintu cyose no mu buzima bwawe ibyo uri kurakora byose n'amasaha yawe mugabo kenshi rero umuntu hari igihe avuga ati nta kazi mfise akaguma yiryamiye nimba yaryama atevye yirabira kuri televiziyo canke ari mu bindi ariko atera inkuru akagira icyo bita guprolonge ugasanga wivyukiye saa 4 canke saa 5 aho uba wamaze gucererwa uba wamaze gucereza ibintu vyinshi duhereye gufungura duhereye gufungura kuri umuntu usanga asanzwe afise n'ibikorwa akora utegeza n'imiburiburi kuva saa 1 wavuye mu rugo
canke wamaze gufata ikintu akakayi kawe ukanywa abo bana baja kw'ishuri bakakanywa ugafungura amasaha rero kugira hagati y'imfungurwa n'iyindi ni amasaha 6 niyo mategeko ni amasaha 6 ku masaha 6 niho ushobora kuvuga uti nimba wanyoye icayi 2:00 canke 1:00 6:30 saa 7 ugaca ufungura hanyuma ugaca gusubira guharura ni masaha 6 uvuga 1:00 ejo canke 2:00 ugafungura mw'ijoro rero niho hari umwanya munini wo kuryama mugabo naho ntuba uriko urakora vyinshi uba wicaye nico gituma bavuga bati wofungura ibibayabaye mugabo ukibuka gushiramo ya migwi 3 y'ifungurwa yego cyane murakoze ndetse hariho umuntu ashobora kuvuga ati arashitse nka 12 yumva ashonje canke saa 6 naho ntiyafunguye ibikwiye cyane mugabo akavuga ati 12 z'umugoroba ndafungura hama kandi na saa 3 nzo gufungura mbega ngaho onye nk'izo 12 yofungura vyose canke yovuga ati kambere afungura nk'udusanzwe hamaze gufungura yego cyane ico bita collation mu gifaransa kandi kirakenewe je navuze ibice bikomakomeye byo gufungura mugabo by'ukuri wafunguye saa 6 ukawiwe mu bikorwa hirya no hino urumva ya masaha 6 abasana yaheze niko gusa mu migenzo y'ikirundi usanga saa 12 abantu bakiko bariruka muri binabiriya bari kuri ku mabusi abarugo bakiko baracura ibitungwa bariko barateka begeranye ivyo mu rugo umva kenshi saa 12 nta bufungura benshi baba bashonje ariko ari ufise uburyo bwo gufungura saa 12 ni kuri yo fungura ibimwe yabaye banyitwavuga kumbure mwijoro afise nk'akamwa canke utuntu dukenya akadufungura mugabo dukenya kuko nta muntu yofata ngo yitereke isahani ya saa 12 hanyuma ngo saa 3 ngo asubire gufata yindi sahani ngo afungure aho iyo bariko ararenza urugero canke donc vyoroshe bisanzwe akabifata 12 hama mwijoro ego nico bita collation rero saa 12 arashobora gufata utuntu dutume inzara igabanuka hanyuma mwijoro naho agaca asubira agafungura n'utundi nico kimwe no mu gatondo burya wafunguye mu gatondo ufise uburyo saa 4 ashaka kugicamo ugashaka kugicamo saa 6 canke ufise agapotage ukakanywa canke akantu gatonyi mugabo atari ibintu byo gufungura byinshi yego cyane mwumvise rero ko mu kiganiro cacu c'uyu munsi novuga nk'icambere kubijanye no gufungura neza ko tumaze kubona neza ko gufungura neza ari we mushinge w'amagara meza nkuko dukunze kubibona byinshi ndetse bivanye n'ukuntu umuntu afungura bishobora kugira ingaruka kubijanye no gukura kwiwe bivanye n'imyaka bageze mugasanga ari ingwara zigiye ziribonekeza cyane rero twavuze ku ngwara nyinshi hariho ingwara nyinshi zigenda ziribonekeza ugasanga kera ntazariho ngo ugasanga bivanye n'ingene abantu bifata babaho mu bijanye no gufungura twabonye na cyane cyane kuri gute nibaza ko nk'abatama ba kera canke naho abatama abo nk'ubu kumva izo ngwara kumva ku bijanye no gufungura numva umengo bovuga ati aho twoteye imbere dutera dusubira inyuma numva umengo ngaho nye twashimikira cyane by'ukuri kugira umwe wese ufise uburyo mwabivuze neza ko hari igihe umuntu usanga afise uburyo ngabo ugasanga ntazi kwifata neza mu bijanye no gufungura rero tugerageza nko kurangiza ikiganiro cacu kuko navuze ko mu minsi zose tuzogenda turavuga ku mugwi umwe wese nk'ikintu mushobora kuvuga turangize yego urakoze cyane ubona kivuze gihambaye gufungura niwo mu fondation ni umushinge ni kurya inzu yubatse naho wishaka ibintu byiza gute bikomeye gute ugashaka amaferabeto amabuye mugabo utayihaye umushinge ukomeye iyo nzu ntizoramba n'amagara y'umuntu nuko umuntu akiri muto arakwiye gufungura ibyo uko uzomera n'ingene uzoba baragufunguriye tuhereye ingena konka mumva tuzobigarukako ngo gufungura ni ikintu umuntu ateza gushaka umwitwariko kuva akiri muto cyane kuko amagara tuzogira nayo twameze bavuga ngo amagara aramirwa n'amego ni ukuvuga yuko uba ari ingene baba barafunguye ico rero tukigaruke ko twese ntagire umuntu avuga ngo kubera ntaragira ingwara ngiri muto jewe izo ngwara ntizonkorako aca avuga ati byo gufungura sizo ngwara nifise ngo no kurondera ubuzima oya gufungura niwo mushinge w'umuntu wese ico nico umuntu wese ateza kumenya umuntu afise umuryango umuntu akikura umuntu akikora wese amenye ko gufungura niwo mushinge w'amagara yiwe
kurya ikintu cyose kiteza kuronka ibyangombwa kugira kibeho cyangwa igikore hama ikindi naryo noneho petete ngira mpereze ko ni ukumenya yuko ubu umuntu yaba yarateye imbere akaronka ivyarya akaronka udufaranga ntashire gufungura uko abonye kose ngo ibyo abonye byose aca bifungura kuko hajyanya mu buzima ibintu byose ni ku rugezo we uvuge ngo ko mfite amahera reka nginyama nyinshi ko ntazironse nkiri muto reka ngimirete myinshi ko ntayironse nkiri muto reka n'inzoga nyinshi ko ntazironse nkiri muto kuko ugiye kurenza bica birenga urugero bigaca biva mu ingwara uko bigenda kose naho umuhinga ameze gute aho ntacu muvugana utegura guca usanga urwaye za ngwara za diabete za ngwara za hypertension za ngwara z'amagute ingwara nyinshi zijanye no gufungura nabi birababaje yuko abantu bafise uburyo ari bo barwaye ingwara zo gufungura nabi kuko twibaza ngo gufungura nabi ni kurwara kwashe ingwara zo gufungura nabi si zya ngwara za kwashe harya ni kubatishoboye mugabo dusanga ingwara zo gufungura nabi ziri kubishoboye kurusha kubatishoboye kuko nyinshi zirava muri ibi ubona nyine abantu bagenda baragwara kubera ibintu byo gufungura by'umurengera kuko bari kubafungura ibintu bitajanye n'imyaka yabo ego ndabashimire cyane by'ukuri ku muco mwagerageje gutanga kuko twabonye neza gufungura neza ntibiri mu migenzo yacu ubunye ahubwo twumva umengo twovyuka tukiruka tukarondera amafaranga hama ari ikintu kijanye no gufungura gusanga twacitayeho nizera ko benshi mwashoboye gukangurira benshi murakoze cyane mugabo akantu gatoyi nibage kandi gakomeye nuko mu byo byose dufungura duteza guha ikibanza gikomeye amazi kuko ibyo byose naho twobifungura naho twogira iki umuntu atanyoye amazi bya byo kurya yariye ntaco bija kumumarira dushiremo ku ruhande rwo gufungura ifungurwa amazi tumenye ko umuntu wese umuntu akuza afite ibiro 60 n'imiburi ateza kunywa amaritiro 3 ku masaha 28 ego tuzokigaruka ko mugo sinogira ntakivuze kuko benshi barakunze kucibagira ego murakoze cyane kandi nizera ko mu biganiro bizokurikira tuzoba turi kumwe kugira dushobore gusigura kimwe kimwe n'umugwi wacu ego cyane murakoze ndabashimiye ego namwe ndabashimiye cyane bakunze bariko barakurikirana kino biganiro cacu c'amagara meza aho uyu munsi twako turavugana ku bijanye no gufungura neza mwumvise isiguro yo gufungura neza niki mbega dukwiye gufungura kangahe ku munsi biba bimeze gute ivyo twabiciye ijya nino kandi batumirira gukurikirana ibindi biganiro bizokurikira aho zogenda turavuga mbega umwana kwiye gufungura gute uriko arakura ari novuga mu myaka y'ubuyabaga kwiye gufungura gute ukuze ugeze mu za bukuru imigwi yose kugira dushobore kuza turabira hamwe n'ingene twashobora kubandanya mu byo dushoboye mu byo dukwiye kwikingira twikingire nk'indwara nyinshi zishobora kuza zivuye mu bijanye no gufungura nabi bitavuye ngo n'ubukene bitavuye ngo kwibi canke biriya ariko bivuye mu kutamenya niyo ntumbero ya kino kiganiro canke kuri urutonde zoza turagira ndabatumira kuzokwama mubana natwe kiganiro muzobikurikirana iminsi yose nko musanzwe mubizi ndetse tugishize no kuri chaîne yacu ya YouTube mugira amakomanta canke mubaze n'ikindi kibazo cyose nibaze ko zoba turi kumwe n'umuntu uvuga n'umuhinga azoza arabidufashamo tuzosubira n'ukurikira ndabifuriza kugira amagara meza hiwanyu.